nyemera dore kwa Kirikou Idrissa amatse tumumviriza gato Kirikou tumviriza Kirikou akili reka tumumviriza Kirikou ejo yashize ku bwa cy'indege i Kanombe i Kigali hama turagarutse sana meze neza kweri ndashima vyatsari urugendo rwagenze gute Kirikou agenze neza vyatsari ya hanyuma abantu bose baragutegereje uje mu Rwanda uje mu biki kubera iki cyambere cyonje nje kwidandaza nje kwigurisha nje kwishira ku isoko nyene abantu ngo bamenye Kirikou bamenye n'ivyo akora washiye kubimenya ariko kandi nje no gukora igiteramo tariki 19 kandi nje no muri media tour y'indirimbo yanje yitwa Ahane hariya mu Burundi umuziki nyarwanda ufatwa gute uri gufatwa gute muri no minsi nakubera ko rero abarundi basigaye bakunda ivyo mu Burundi ni mu gitwika cyane wacu kabisa ariko nyene nkuko vyama abarundi bakunda abanyarwanda bakunda umuziki wo mu Rwanda kuva kera no mu ntara tutarashikano bitwa Bujumbura no muziki twumviriza ariko ubu kabisa abarundi bafise umwanya wo gukunda ibintu vyabo kurusha ivy'abandi ariko namwe turabumviriza nihe ndirimbo iri gutwika hariya mu Burundi yo mu Rwanda nayihari ni Ahane reka mumbabarire dusubire makara reka tubize kundi ivyo mu Burundi ni mu gitwika cyane wacu kabisa wakumvise umva nakubera ko rero abarundi basigaye bakunda ivyo mu Burundi ni mu gitwika cyane wacu kabisa ariko nyene nkuko vyama abarundi bakunda abanyarwanda bakunda umuziki wo mu Rwanda kuva kera no mu ntara tutarashikano bitwa Bujumbura no muziki twumviriza ariko ubu kabisa abarundi bafise umwanya wo gukunda ibintu vyabo kurusha ivy'abandi ariko namwe turabumviriza nihe ndirimbo iri gutwika hariya mu Burundi yo mu Rwanda nayihari ni Ahane reka tugushimira cyane Kirikou asante sana mwamwumvise rero ni Kirikou akiri ati n'ukuri ni mu gitwika ni mu gikora nyene nka kera wapi kabisa raha abarundi nyene twame twikundira nyene abashitsi turikundira abantu Idrissa shaka mbwira akantu kandi rero attention vyatera uhagarara mu Rwanda abanyarwanda bahagaze nyene n'imitsi yaranze ngurumva Kirikou yatugaye ngo gutubwira nyene joge muziki wacu ngo ntugitwika i Burundi hani yabeshe Idrissa ese yabeshe gute gusa je ndamukunda Kirikou ndafise nyene Kirikou ndafise nyene akora utuntu twiwe kimwe tuyihoreye ariko rero duce musesanguzi gato bwa Kirikou akiri ku munsi wejo samedi nyene yarafise show kuri Mercato Bar no kuri Chicago Bar hajya mu Kamenge kuri 14 menga yari 14 ni kuri 11 kuri 11 umbaza amabara mu Kamenge jaranca urumva hajya kuri 11 kuri Chicago yarafise show ari kumwe na Chino 101 ari kumwe na Double J ariko cyabona Kirikou ngwe vutu i Kigali ariko ndiko ndanagerageza kuraba ese Chino canke Double J yararirimbye hari ahantu ejo ni baririmbye wowe yaragiyeyo bundi sindiko ndaronka amakuru neza parce que ahubwo nta makuru akwiye turaronka y'igiteramo cejo ariko abo ndiko ndayabaza bose ariko barambwira neza ko Double J ashobora kuba yararirimbye hajye hano ukaba wari washitseho tubwire ese Double J yararirimbye muri Chicago ku munsi wejo okay nuko bimeze ariko kandi ubona ko yari show imeze neza yari show ubona ko bari biteguriye ariko kandi wavuze ngo tubanze tuje kuri Kirikou turacyari kuri Kirikou reka tuje kuri Kirikou yarafise show ejo kuri Chicago ngo cenda mwumva Kigali Kanombe gace international airport aha rero umuntu aca yibaza ati mbega kubera iki Kirikou ataririmbye yagiye i Kigali kandi azikafise show hariya muri Chicago tutuntu rero muri classic vibe ejo muzotwimbe kabisa mutubwire ibyo ari byo aha binteye kwibaza mbega Billy Money Boy babashize kuri affiche atamyumvikano bafitaniye kuko nivyo ukunda ko umuririmbyi yofata urugendo
bien se uziko nta na show yaragiyemwo muri iyi nta na show afise muri iyi weekend hariya mu Rwanda afise le 19 afise le 19 windi week no kuvuga muri interview yakoze yavuze ati nje kwimenyekanisha kwidandaza kantu rero ko kuvuga ngo nje kwidandaza nta nubwo ndakemera kuno munsi maze kumbwira ngo kirikagiye kwidandaza mu Rwanda ndavyemera kwidandaza mu Rwanda sinibaza ko hari umuntu akantu rero burya nawe yadukomya akantu yavuze siko sinibaza ko hari umuntu wo mu Rwanda akurikirana entertainment yo mu Rwanda atazi Kirikou naho yo badakurikirana entertainment yo mu Burundi ukurikirana entertainment yo mu Rwanda ntushobora kubaho utazi Kirikou parce que ndisiri yukata ata night club yo mu Rwanda itavuza indirimbo ya Kirikou nta night club yo mu Rwanda ngiye kwidandaza itavuza indirimbo nta radio yo mu Rwanda itavuza indirimbo ya Kirikou ngiye kwidandaza na social media Kirikou yakoranye indirimbo na Blues Melody Kirikou yakoranye indirimbo na umwari ijya indi sheri twendera Chris Easy Kirikou yakoranye indirimbo na Papa Changwe ni Papa ni Kivumbi Kirikou amaze gukora hit menshi mu Rwanda kandi mu Rwanda yarabakomye kenshi none agiye kwidandaza mu biki wombwira ko Kirikou agiye kwidandaza mu Rwanda gute mu biki ho icyakindi rero twavuga tuti byana no kubwira abarenzi bacu ibi bisa nivyo Big Fizzo ariko arakora muri ino minsi kuguma agenda gukorana amakorabo n'abanyarwanda aba bahungu bashaka kudukwegera uno munsi two dupambana n'umuziki wacu kugira uje international uno munsi bariko babazanira ibibazo babaza ati ese hariya mu Burundi umuziki w'u Rwanda murawumva kugira baronderaho baje bagme kufuri baguma bashira burufunguro ati none gute ko bagme batwibuza tega natwe ni turafise umuziki no mu Rwanda ni kajya kantu karatuma n'umuntu yumvise ariko attention Drizzy je Kirikou vraiment mu baririmbyi nemera ko bazi kwishura je Kirikou ndamuha ikibanza ca mbere ndashaka kumuha ikibanza ca mbere mu baririmbyi bazi kwishura interview neza burya Kirikou nibaza gupfa kumucira kumubaza ikibazo ca piège akakivurenga none akabazo inyishu yatanze ngo giye kwidandaza i Kigali kuko je mpora ndahita Kigali ko Rwanda ni ruto vraiment hagiye Rwanda ni Kigali none gute agiye kwidandaza mu gihugu gito nk'u Rwanda kandi uvuze neza ko bamuzi kandi nivyo koko baramuzi Kirikou mu Rwanda agiye kwidandaza akantu yashobora kwa Kirikou yakavuze akabona afite ibindi agiye kwidandaza tuvuge gute ariko kwidandaza mu Rwanda nico gituma mvuga kuri aka forma Kirikou je ndamwemera kuri aka kabisa burya umuririmbyi Sabi uzorabe neza umuririmbyi Sabi arashobora kuba yaratahuye ibanga ry'ibi bintu umuririmbyi Sabi turamushikako sawa ibanga uko kwidandaza mu Rwanda no kwidandaza muri Tanzania biratandukanye kunango none bisa na Big Fizzo ariko agumaza kudukwegera abanyarwanda yagukwegera giziki no musa ariko arakorana indirimbo na Kenisol none tori kibahuriye hariya muri Canada ubashaka none sabasani washaka no bigende gute aherutse gukora indirimbo na Davis D bakoze remix kandi ni baririmba vya gusa vy'ubujama baherutse gukorana indirimbo na Platini indirimbo yitwa Ikosa uno munsi agiye gukorana indirimbo na Kenisol yarakoranye na Double J bakoze hit indirimbo ariko dukwegera gute aba bariko baradukwegera kubera iki biboneka ko menga ni Big Fizzo abisemba ako ka video ka Kenisol bari muri studio ni Big Fizzo yagaposting ni Big Fizzo yatanguye kugaposting kandi ushobora gusanga ari indirimbo ya Kenisol ariko ni Big Fizzo yatanguye Kenisol uraje kuri social media Kenisol ntarigera gaposting oh la la ariko Big Fizzo chewe cyane tuma mvugane aba nukuri akantu uvuze yuko abaririmbye b'abarundi nibarekeye kuguma bisemba
twarabarenze turi hejuru yabo twaragiye tumaze kugwana urugamba runini rw'umuziki novuga yuko harageze ko tumenya kandi ntacyo tuma harga Drizzy isoko y'umuziki y'u Burundi iri mu Rwanda icyo nacyo nucibagiye hama y'u Rwanda nayo iri mu Burundi no navyuze nuko nyine mu Burundi yero twavyo ariko bimidisa nushaka abanyarwanda badandaze muri Kenya ariko n'umuziki wo mu Rwanda no munsi basigaye bawumviriza muri Tanzania bande nico gituma si maybe wenyene nico gituma ubona hariho n'imiziki abanyarwanda bariko baragerageza kuririmba mu Giswahili ubundi nyene je sinumva ukuntu abanyarwanda bashobora kuturusha umuziki bashobora kuturusha power y'umuziki mu gihe twebwe twari dufise na pourcentage yo kumvirizwa mu gihugu ca Tanzania bivaye n'ukuntu tuba turirimba n'Igiswahili ariko abanyarwanda nta Giswahili bigera baririmba mugabo no munsi bakizi barundi bariko baravuzwa bariko barakora amakorabo na tugaruke mu yakigwa giwe urabona ano mafoto yakigwa rya Kirikou Kirikou rero attention bungo arazi kwifotoza umuhungu aranabegwa attention je ndamwita bana boy y'Uburundi no mwambazi uyu numwambazi kabisa kijya ki bodyguard ujya mu bodyguard no mu Rwanda ujya ni bajanye no mu Rwanda ujya mu bodyguard no mu Rwanda ni muri aba bagiye kumutegera toto nyine batoto ijyana ni yanditse ko gute iyi kampani yagiye kumwakira Kigali protocol ntiyaturishe ni Kigali protocol wayisomerike nawe siwe wundi Kigali protocol nibo bamwakiriye Kirikou so nuko rero yakigo rya Kirikou ryari shaka turivuga ko gato Drizzy gato muno tumwe gusa yari yamba umupira wanditse ko ahanihe wabonye ikintu ubundi nahajya imbere ijya ni picha ya Kirikou ubona ni picha ya Kirikou yifoto bon ibi bintu arabikunda bien sûr promotion Kirikou arakunda arazi ku branding amana nakunda kwambara ama brand y'abandi bantu Kirikou yambaye impuzu ukazumvona yambaye iyindi mpuzu uzosanga ari n'impuzu itagira ko na brand ni uzobirabe kenshi ariko yambaye impuzu iriko icapye ko ikintu cyari cyo cyose kiba gifise ico gisigura cyane cyane ku mashow mu video parce que ugiye kuraba muri iyi video yakoze Ntagaso yakoranye na Daboje uraza gusanga impuzu yari yambaye zari zicapye ko nuko igwima nijya kanzu ujya mudada Kirikou yo yambara Kirikou ari muntu zambara Kirikou rigunira yo yambara ni umustilista kabisa arafise style yambara muri iyo video Ntagaso urabona ko yari yambaye impuzu icapye ko udufoto tw'abantu mucapye ko DJ Paulin icapye ko donc arakunda kwa gukrea utuntu mu bintu vya style ibintu nk'ivyo sawa kabisa pochette ya telefone y'u Burundi man ndabukunda Kirikou no patriote ndibuka ari no muri Paris mu Faransa turapfu none zoravyogora ibi yari kuri Facebook Kirikou none harahumaga ujyane wa Kirikou rero Kirikou arahumaga yaba musibe kuri Facebook kuri PJ Classic Media mu ndabira ibintu Kirikou arimo ujyane wa Kirikou nafashwe nibi begi ujyane wa Kirikou rero none ariko nakubwira ni Kirikou azotumara ikazoturangitse none ariko ibaze umuririmbyi yumvira gukora kaya gafoto narabiciye ko mu kiganiro Classic Vibes ndababwira nti Kirikou afise ubwenge burenze ubw'imyaka bon ni nukuruka imana ariko imyaka yiwe nayo tuzi ariko ibi biratwereka ko Kirikou arakuze cyane araciye ubwenge Kirikou n'imyaka yiwe ni myinshi kuko araciye ubwenge ariyumvira ibintu nico gituma umutwe usanzwe umenya ntuvyumvira nico gituma Kirikou bizogorana kumva ko abantu bazona mwibagira Kirikou naho yomara umwaka wose adasohora indirimbo nukuruka imana agarutse baramwumvira Kirikou naho postinga akantu k'akaburungu ku rubuga rwiwe amastile yo nakwica abona kama biga ndemeye ana ijya foto yo mu base bariko baramwoza yagasohoye kuri anniversaire yiwe wow ikindi naco
uko yayipostinze kuri Facebook biratandukanye n'ukuntu yayipostinze kuri Instagram. Okay. No kuvuga kuri Instagram yazipostinze ari zitatu. Ijya yipost. Gusa Drizzy ndakubaze. Aho nyene tuko turarabira hamwe Kirikou. Mbe umuravye Kirikou iterambere agezeko. Ntajyo tuzi. N'abarinzi bacu bakunda kunyegeza ibyabo kenshi nitumenye ibyabo. Na hit afise birangana. Iterambere giwe na hit yiwe. Ubundi rero ni ibi rero ku baririmbyi b'abarundi biragoye tugerageje kuraba iterambere ya Kirikou. By the way cyo nshima kwanza ni Kirikou canke Birimani boy yose big up sana kuri kubikorwa bakora nibikorwa usanga afise manager wo wanyeri n'umufu afise ubwenge atebwe butebwo nibikorwa usanga bakora anytime bakora ikintu cya quality. Ndashobora kwibaza ko amafaranga yose bashobora kuba baronka bayahereza mu muziki bariko barakora ikintu cya quality. Bari mu bantu bainvestisa cyane mu muziki kwe. Birimani boy barinvestisa cyane nuko uno munsi bigoye kuri Kirikou gukora video atakoranye na Jonera. Uko ni birebire nicyo gituma mvuga nti kandi Kirikou uratsko Kirikou sha nigako uzokumva basani bari kwaramuvuga nabi ibintu by'amabifu. Akareka aho yareka bigeze ba Paul ya muhungu rero muhungu ni birebire harabari ivyo baba bari mu mabifu nawe bo ni handi nyene basaga twiko baseka cyane tukita gatwiko ni handi nyene badahuza ari bana bavuga bati agahuzi yo gacafuye gakamesurirwa mu muryango ibi nyene kubera twamaze gutahura ko muziki wacu ari twebwe dutegerezwa ku supportinga babigoye nyene ko tubasesera gafu nabigoye ko tuvuga ngo Kirikou yashwanye na naka babigoye ko tuvuga ngo Kirikou abahantu hameze uku Kirikaba muri chambrette Kirikou rere yagiye kwambara impuzu zanaka yagiye gutora impuzu ku mustiliste nini amurishe ivyo byose babigoye ko tubivuga kugira turabe ko tuguma turinda brand sino byo byama byabaye twebwe turazifise ngaha ziruzuye izo nkuru. Ariko tugerageza nyene kubarinda kuko twarabonye respect yabo twisamburiye kurumva ya nibibi cyane turiko turahinga ubu wa muziki wo hanze. Muna Ines Ragel mama yangu Ines ari muri Tanzania ahubwo mudada naso yawundi nawe azoducira inzira nese azoducira kaya gafoto ndakibuka kuri Malipo indira konzigene mukondo wazi yambaye Kirikou agafoto ndakibuka hari kuri lancement y'indirimbo ni kera gato y'indirimbo ko Ines yarabyibushe raka okay hari kuri lancement y'indirimbo nuko rero yo ari Kirikou turasesangura quand même ni bon kandi félicitations vraiment turabere show abanyarwanda bashavuye muhongo sinzi ko bazonamwitaba mu giteramo nuko nuko atari naciwe nivyo navuze la fois passe navuze nti ukuntu uravye ukuntu bamupost wabonye ziya style tujya dufungo turiko amafoto ya Kirikou y'abasani Kirikou Double J Big Fizzo kwa bete nuri styliste rubi ufisa styliste bagwambika neza iyi style bayambaye kuri Muziki finale yabere ariko jeri baza ko impuzu za Kirikou kenshi azambara rimwe mbundi harizo bon izi ni style sinigara mbona hasubiye mu ndumuhuzu zaba K Mars ko yaratweretse aka video gato K Mars ari karazikora izi style karaziterateranya burya buntu akora ko beinvestisa burya bufoti baze kubugenda ku printinga kwa yose bitwara K Mars ni K Mars ni cyo rero nariko ndavuga nti ugerageje kuraba Kirikou ijya show bamutumiyemwo ni show irimo Davis D irimo babusha ni abanyarwanda ni show abanyarwanda none bose irimo bayampano urabona ko ni show kandi kaze kandi irimo abaririmbye bakaza izobera muri arena oya izobera kusanya jama baratwika man barazi gutegura utuntu twabo barazi kumukwegeramo Kirikou bambabonye ko peti yabafashe Kigali haki ya nico gituma kuri rya post kuri post baranditse bati ni Kirikou amazi gihe atwika donc ni show yitwa Let's Celebrate ubona ko wanditse Davis D ana ku mazina banditse havuye Davis D hakurikira Kirikou sawa nuko rero reka tumuve ko Kirikou yemwe twamutevye ko nukuri naco tutamuvuze ko ico twibagiye muraza kutwibutsa mbe Kirikou hagere mu rukundo nande n'umusheri wiwe inde
Hachama kweki bakunda kunyegeza ababebi babo. Babanka abatoto nibo bakweba. Ego kandi undi nyene niyi show yagiyemo sinigeze mbona bagira by promoting. Bamukorera cover yiwe. Sinabona cover yiwe bro. Nabona cover yiwe, nabonye cover ya ba Davis D, nabonye cover ya ba Yamano. Utwari turubibikira shareka. Nene bashaka ngo bamufyone. Uwazo ora muziki. Abantu bose azobatsa ribararigwa hajya abantu bose biteze. Drizzy, reka dusimire